bakunzi ba Ghost TV ndabaramukije kandi kaze muri ca kiganiro canyu Ladies Talk. Aho mu minsi yahera twariko turahimbaza umunsi mukuru w'urukundo ariwo bakunze kwitwa Saint Valentin, hariyo amapropozo menshi yagiye aribonekeza. Abigeme benshi rero baciye bifuza ko nawe umunsi umwe boshinga urwabo, umuntu wabo akabasaba baze bubakane. Nukuri biraryoshe cane, birateye igomwe. Rero hagaca haduka ikibazo ku bigeme benshi, ni gute womenya ko ari wowe bisigura wa wundi muzokubakana, wa wundi muzosangira urugendo rw'ubuzima, wa wundi azoba se w'abana bawe. Uno musi rero kugira nishure ico kibazo sinishura n'ikiyago, turaza kukiganira kuko ni ikintu ki complexe cyane, kiragoye gose. Aje banwenga oya turayiganiye. Aha mu buryo bwanje nkabafise idondore. Nitwa Niamere Bertie. Bafu Irakoze Claire. abigeme benshi turabira ku bintu bitandukanye. Hari bamwe bafise ama list, bagira list ati je shaka iki je kandi nzokwemera uwo nzokwemera azokwije ivyo bintu byose nashize kuri iyo list. Harandi barabati uwo duhuza cyangwa ufite ibishobisho cyangwa uwo mu mfuko yifashe neza. Abakobwa benshi baraba ibintu bitandukanye gose. Rero twagira tuyage kuri ico kintu, gute womenya kariwe Bertie, c'est qui l'homme parfait pour toi? Uwo nyene wumva uwo mwo kubakana mu marana ubuzima bwawe bwose, sorry. Uko nobivuga kuvyerekeranye no kumenya uwo muzubakana, ikintu ca mbere coco nimba ari umuntu utoye ngo muzokubakana, nimba ari wowe wifuza ko muzokubakana, umenye neza yuko uwo uhisemwo ni umuntu muzobandanya ubuzima bwawe bwose. Ni ukuvuga yuko afise indoto ziwe nawe ufise iziwawe. Nimba wifuza ko uzoronka umubakana ameze ukuntu, uwo watoye wibaza ko aja hehe? Canke wibaza ko ivyo wifuza gushika ko mu buzima bwawe ko azogufasha kubibandanya, canke uzosa mu bihagaritse ko yamufatanye? Kuko turazi kenshi hari abantu benshi bagira amaheraje ugasanga haheze umwanya mutoya, nimba hari igishuri agaca yihagarika, canke nimba hari akora akazi umugabo akamubwira ati hagarika, ugasanga agumye muhira ariko ararera abana, kandi nawe yakuranye indoto muri we, yakuze hari ikintu yifuza gushika ko mu buzima, ariko ugaca usanga aragihagaritse. Ariko je ku bwanje ico mvuze ngo l'homme parfait pour moi, novuga yuko ari umuntu ashobora kuzoshikanaho nifuza gushika mu buzima. Kuko je ndafise nk'abagenzi bahora bambwira ati ngo je ngo ndose ishuri, ngo cyangwa ndose umugabo plutôt ngo no champe ishuri, ngo je ndose ngo umugabo ngo no champe ishuri. None uriko wiga kubera aho twese turondera bagahamagara tureke ishuri Twicaye. ariko hariho indoto umwana w'umukobwa avukana muri we, hariho n'umugabo avuga ati je nifuza kuzobana n'umuntu ameze ukuntu. Urashaka kuvuga ati ubwiza abantu bose nakunda abantu basa kumwe, hari umuntu akunda b'inzobe cyangwa akunda abantu bavyibushe, umuntu wese bivana, umuntu wese aba mwiza bivana n'amaso y'umukunda cyangwa umuravye akamushima. Rero l'homme parfait pour moi ni umuntu azoshobora kunshikana, azoshobora kumperekereza akanshikana ku ndoto zanje, azoshobora kunshikana nanjye nifuza gushika. Sinze mpagarika ivyo natanguye, cyangwa sinze mpagarike ivyo nifuza gushikako ngo nikwango ngo ndose umugabo. Uko biri kose ico mbonaco umugabo mwiza nushaka kubandana akagushikana aho wifuje gushika kuva ukiri muto. Muri make akonkoraje mu rugendo ruri kuragenda, agufata ukuboko. Yes. Kuri wewe nawe Claire? Bon, kumwe no bivuga ko hari igihe donc nko Bertie yakarabivuga turihenda cyane abakobwa, mugabo si bose. Ari umukobwa abazi objectif yiwe, akavuga ati Jeff indoto izi nizi kandi adashobora kuzirekura ngo niko yaronse ngo uwo muhungu. Umuhungu tumenye yuko atari umuntu yaje ku nzira yacu kugira ngo atubuze gushika kuco twagenewe donc kuri ca kindi kera wari ufise muri wewe. Ahubwo uwo muhungu niwe yo gushigikira nkuko Bertie yabivuze. Ndamushigikiye cyane ko ico ciyumviro ni ciza cyane. Nashaka ngirwe ko mpanura no mukobwa wari wese ufise indoto yawe nta kuyihagarika, ahubwo ni wabona uwo muntu mugahura kumva umenga ni muri ko murahu, donc umenga ariko arakwigiza inyuma mu bintu vyiwawe, umenga ntako aragushigikira. Uyo je sinibaza yuko yoba ari wanje. Sinibaza yuko uwo muntu atonshigikira, none wumva twobandanya gute?
umva rero mwese muragihurije turagihurije okay reka ndabaza ikibazo none ko umuntu bavuga ati kera place de sentiment muri ibyo byose ni cyayi kibanza muhaye ibishobisho ko arashaka ko ari umuntu agushigikira kandi twamaduhura mitse n'abantu badushigikira kuvuga ati jewe ndiye kuri inyuma nzo guhuzana naka nzo gufasha gukora ibi nibi ukabona vraiment kari devuwe mugabo muri wowe numwiyumvemo kakantu k'urukundo amasentima muyashize mbeho ari wa wundi wumvira ikintu mugaka akakugira akagusubiza inyuma uri yo kukwegeza imbere canke bikaba le contraire ugasanga arakancourage aravuga ati umviriza ibintu byose ndagushigikiye bijya nyene ushaka kujya nyene ariko ukamumva ukamengo ntumwiyumvamo nta ukeneye muri ico gihe byoca bigenda gute urukundo ruzo bwa mbere urukundo ruzo bwa mbere kuko nta muntu yo gushigikira atagukunda kwanza urumva iryo terambere nimba wowe uteye imbere nawe nyine bateye imbere kera niho bavuga ngo umukobwa ngo numuzezwa nzu numuntu wo kuguma muhira akora utuntu ego nivyo hariyo ugakora ukagira iki mugabo si vya bindi tuvuga ati umukobwa nakwiriye gukora n'umuntu uguma mu rugo arera abana agira iki nka jewe par exemple jewe nikorera twanje ngende umuntu sinzi kuryama muhira umva nkene kuguma niruka hariya menye ubumenyi unaburiya nimba ari business imenyekanye uko nimba ari ibintu byo kurima bibonetse uko umva nguma numva afite ishaka kugira ngo ndonke ndonke sinumva yuko hari abagenzi bavuga gusenga amahomoni ngo y'abahungu urumva kubera kurondera umva sinzi kuguma muhira rero nshenza kuronka uwo muntu ngo motive ngo ni kubera ngo aje ngo iki sishobora kumva yuko yomuhendesha tujambo tunutu dusosa hama akashafata bya vyiyumviro vyanje akabishira hariya anye eske bya vyiyumviro vyanje handi shaka kugera nzohagera gute urumva icambere na mbere haza urukundo urumva haje urukundo niho rwa rukundo ruzomusunikira kunshigikira urumva agende hariya arondere hariya naje ndondere hariya duhurize hagati ariko si kuvuga yuko nivyo mu nzu ntazobikora nzobikora ariko urukundo ruraza nta muntu n'umwe lise ashobora kuvuga ngo ashaka kugushigikira ikatagukunda uretse ko bari bagukunda gusa wewe ntabari sentiment partage niba musangiye ivyo yumva hari igihe umuntu agukunda wowe n'umukunda birashika none gute ugumana n'umuntu udakunda wumva haraho ati muyibazo mukunda ati bizaberaza bukebuke rero barabishika be igituma twavuze ngo igituma je natangwe kuvuga yuko cyane cyane twabanza kuraba yuko atuye umuntu arumva ikintu ndiko ndakora arabona neza ko ndiko ndangengere bizogenda cyangwa ashaka kumufasha mu buzima abashaka gufasha gushika iyo kuraja sabantu umugabo wawe nyene bashaka guhura n'umugenzi akagushikana iyo ushaka kuja biravana rero ego urukundo ni kuraza bwa mbere nivyo ariko mu nyuma urukundo ashaka kuguma amaso ijambo hari ijambo y'ikindi bakoresha ngo amaso akunda ntabona bakavuga ngo amaso akunda ntabona witwaje cyane urukundo wahava usanga uri kutwagwa n'ibishobisho uri kumva mu mwanya ugasanga nturi kuraraba neza nicyo cisha n'abakobwa bo ugasanga nturi kuraraba neza ati mbega nzobandanya gute ndifatanya n'uyu muntu hari gusanga n'ivyo imana yaguhuza n'umuntu uzikibaza ngo nuko aza gushikana kure ngo nuwo nyene ashaka ari umugenzi wawe asanzwe kandi akaza gushikana kure cyane rero nivyo urukundo n'urwa mbere ariko ntiruguma amaso wiyumvire none uyu muntu hari n'umuntu mufata ugasanga ntakubwira n'amaplan yiwe ntakubwira n'imbere ingene hameze ukavuga ati none uyu muntu bimeze gute ariko abakobwa twebwe turumviriza cyane tuba dukeneye kumenya ati uyu muntu ariko ajahe uyu muntu uko bigenda gute ugaca usanga ni umuntu ashaka kuba ngo amutembera muryoherwa gusa munafungura ugasanga umukobwa ugasanga umukobwa ntibutse no kubaza ati mbega ayo mahera turarya ubu yakura he icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko rero usanga ukundana n'umusumba ntubimenye ni byiza kumenya ati hariho ibibazo mubaza akumva umengo uri kugira urusaku ariko si urusaku si ibintu byoroshye gutora umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose ufise ibintu vyiwe ni destin mu bisanzwe ufatanye n'umuntu ni destin arafise ahantu azoshika ca wibaza indoto zawe urazihagaritse hariho ibintu vyinshi abantu bagira abakobwa kenshi bagize amaheyaje bahagarika kubera umugabo ico naco bavuze ngo amapropose ngo yabaye menshi nusaba yuko ata muntu yoraba cane ngo naka ngo bamupropose ngo bagire mariage abantu bose ntibapfukire rimwe abantu bose
ntibavukiye rimwe nta kintu Ntibavukiye bahereje gukora bimwe. ntavuye gukora bimwe hari ikintu usa nk'ubu nkawe Esther wewe kariyeri yawe cyane urashaka ko ukora cyane ugasanga ugize mariage byendaga ugasanga birapfuye rero nukumviriza icyo cyo mu mutima hari icyo mu mutima wumva ati ikintu banzu kireke nimbona ko ugize mariage ubwo nyene ivyo wagira utangure mu kazi kawe uca ubihagarika ubanza urindire iyo mariage hama ukore kuko biroroshe cyane yuko n'uwo mugabo wese aho kubuza ati ntukore utaratangura umugabo ukora akavuga ati uyu n'umukobwa akora arakwemera kandi arabona yuko ufise ico umara mu buzima kandi mbona ari kumwe ugerageze kumubaza cyane iyo ariko araca ari umuntu nkuko navuze ngo turaje ngo no parfait ari umuntu wiwawe arakubwira ati imeze ukuntu kunuko ariko ubona ko ari umuntu ntafise ariko araca naho yaba ari wiwawe muri uwo mwanya ashobora kuba ataragera kuko ntushobora gufatana urugendo n'umuntu atazi ariko araca kandi ari we mutwe urugo umva muri make uyu muntu ateza ko afise igicapo abategereza ko hama ico gicapo atarakibona neza atariko ntiyabaharagera muba mugiye mu bintu mutazi ugasanga mufashe inzira itariyo kubera iki ntaraga mufise projet ntarabishika mukaplanifya ibintu vyose ati nzoje ndagira ibi n'ibi n'ibi rero mu gihe uca ufata ukagira ata plan wagize y'intuza ya projet biragucanga kugura n'ibintu bitari byo naho ufise amahera gute ntibigenda neza nkuko wari wifuza ariko bisaba ko utegura neza ubuzima bwawe ngene bumeze ari umuntu kandi ntibisaba ngo ukaba afise amahera bisaba ko afise amahera ariko ari umuntu abipanga ati bizaba bimeze ukuntu nuko kandi niba ari umutwe mukurikira uwo mutwe nyene amahera arakenewe cyane ariko guplanifya ibintu biplanifya ko afise amahera ikintu ca mbere gituma projet igenda neza ni iciyumviro hariyo tuze turari no maproje asanzwe hariyo uzana ide hari uzana amahera cyangwa ugasanga arafise byose kuko ide niyo ukora ata mahera n'amahera niyo ukora ata ide byose birakonkordana sinibaza ko twoca tukuma baso kuri ico kintu cane dufate rero turahuye n'uyo muntu arafise uramwiyumvamo muriyumvanamo muriko murasangira rwa rugendo kandi ibintu byose biriko bigenda neza mushitse imbere gatoyi hari ibimenyetso bitandukanye bigiye birabereka yuko umuntu akwiye kurabandanya iyo korasi kuri mwebwe ivyo bimenyetso byari ivyahe je dufatiye nko kuri jewe vraiment ndi kumwe n'umuntu dusangiye urwo rugendo dukundana none hari ibintu no kwihanganira umuntu atanyubaha nawe c'est vrai umuntu atakubaha ataguha agaciro ucona ka ntarisabiye muri make nashaka yuko mwegera imbere nta n'ikibanza guha mu buzima bwawe kuko erega n'umuntu c'est un partenaire au fait umuntu muzogumuku no umuntu muzogumuku utaguha agaciro siba ko ninagira n'umuntu gazoca agiye afata tutobwira nico uvuze ngo nk'umuntu ngo atagusonera atagurespekta ane umuntu atagusoneye urindiriye iki ona hari ikintu bavuga ngo no kugira patience ariko nukurabaniza patience hari ahantu usanga uri kuratebera mikoroso ugasanga uhagaze hahandi nyene wowe nyene uri kuritevya patience nugira patience ukintu uzi neza yuko kizogushikana ahantu so kugira patience ukintu utabona neza nimba muri uvuga ati n'uyu nyene ubizi neza ko ari we ashaka kugira ko patience mugabo hari n'igihe usanga hari ibintu uri kurica ko uri kumwe n'uwo muntu byiza nta kuntu homureka Imana ikamutegura hama uko agenda arakura harya umuntu uko agenda arakura nuko agenda agira experience agenda arabona ibintu kandi uzo abantu benshi hari abantu benshi uko bakura bagenda babona ubuzima bavuga ati bya bintu bwa bundi bigenda ukuntu kunuko nibona ko mico gihe uwo muntu ntiharagenda banzu bireke ntutebera ahantu ahubwo usanga kuronora n'ibintu biri imbere byaho gushikana imbere uraba ikindi kintu urakora sino kuhanura ko wogumana n'uwo muntu kuko ari ibintu byose usanga ukora kononera apart ivyo byo kukubaha byo kuguha agaciro we nico kimenyetso wumva utogira to kwihanganira muri horasi ikimenyetso iyo umuntu atakubaho uburindiriye iki atakubaha ataguha agaciro adaha agaciro ibikorwa vyawe atakumviriza simbona ikintu muba muri kumwe muriko murakora indira gato nanje ninyabiranye iki mu kubaha pa kubaha twumviye erega abantu turatandukanye kubaha
umuntu akubaha kuguha agaciro. hariho nk'umuntu muriko mugiraniye agakosa gato uje naguhaye nk'ikofi mutaragera mu rugo wala cyangwa ugasanga ntakugira confiance sibyo ikintu cyose uramubariye ati je nk'ubu ndagiye ahanyu urumva wowe wenyine uramubwiriye confiance uramubariye uramubwiye ati je uno munsi ifise kugenda nko muri anniversaire y'umugenzi urasanga ni wa muntu ntagufitiye confiance aciye aguma gutelefona ugeze he bimeze gute fotora gira ibiki kiniki nuko nyene kutubaha umuntu mwubaha uramugira confiance nta kamaro gumurihe uri umwana mugabo nyene hari abandi bashobora kuvuga ati none ndikuba n'umuntu adafuha atambaza bisigura rero ko atankunda ifuhe riratandukanye ari ifuhe rirenze bivana n'amarevu hari ifuhe rirenze hariho basi ifuhe hariyo ifuhe kwanza rirabaho turiganire ko rero ko riratandukanye donc oya ifuhe ni nk'ubu dufate nka jewe na Paul turakundana uravyumva hama rero Paul amaze iminsi myinshi abona jewe n'umugenzi wiwe Sylvestre tumaze iminsi tugendana nyavita dusohoka etu urabona antelefona niki Paul akabibona ntihagire icyo avuga nibaza ufitiye confiance umuntu yuko ibyo gufuha bitaza cane urashobora kugira agakonfizo gatoyi mugabo ntibiba ibintu birebire niyo ibintu birebire nabigira birebire hari umuntu agufuhira hamwe agufuhiye guhera ku telefone sivyo none bikurikirana navyo biza kugenda gute umva ni ikintu kiza kuba kirekire kizomara nka desomene iki niki murakimaze ku mwanya munini je nibaza rero yuko ufise confiance ku muntu icambere uramukunda mufite confiance ibyo gufuha nibaza yuko sinzi ubimaze kuza ibyo byifuhe nibaza ko no kukubata bakubaha ntaba azi agaciro kiwawe yego muri make ugumije muri bya bindi nyene bya kubaha kuguha agaciro no kugugira confiance yego kandi akagushigikira no mu bikorwa byawe uriko urakora akagushigikira mugashigikiranira nkuko Bertrand yavuze ati nk'umuhungu adafise igicapo ntiyabaharagira kukundana sivyo mugiraniye iyo confiance nyene ibayeho wewe arabikubwiye kubera agufitiye confiance sivyo akubwira ati je nkora ibi ngira ibi niba uzotinye umuntu atakubwira n'ikintu na kimwe wewe kaguhisha kubera urumva beho mugenera gutiyo misi bisha atanakimwe akubwira nico kibazo nyene kiba gihari niho wawe ndi utangura kwibaza ati niko katambira ikintu umva agufitira confiance arakubwira ati je ngiye muri iki sivyo aho rero ntaba hari abantu umva ni nkuko akubwiye kugira ngo umuhanure aka kantu kabona gute urumva tugakore gute umuvyo ngene biryoshe arakwamplika mu bintu byose muri bintu byose rero muri umwe donc mwamura dufate muri abafiance muri ku ntumbero imwe sivyo iterambere ryanyu ni ryumwe ni rya mwese aka kantu kabona gute aka kantu ndagakore canke iki hari abantu rero biyemera avuga ati ndayimubwira kubera iki urumva ukasanga avyigumije mugasanga nakimwe karakubwira ukabona ikintu cakoretse tete abafise ubwoba yuko uboca ufatira nyene kuri ivyo bintu canke umunsi umwe vyofuha kasinzi nyene mugabo abahungu akenshi ntibakunda kuvuga ibintu vyabo niyo manque de confiance niyo manque de confiance ufitiye confiance umuntu icambere wamukunze mufitiye confiance wumva ibintu byanyu biratera imbere ahubwo atakugiriye confiance bambe atakubwira ivyo bintu ucuraba neza ko tawuru wa kabiri cyangwa utoru wa pembeni ego nivyo ego umuntu muri ku rugendo rumwe arakwambika mu bintu byiwe ukabona yuko uri kura participa nimba ari umuntu asanzwe yikorera utuntu twiwe aragushiramo ahagushiramo akakwereka ati je ndi muri ibi ubona gute tuciye tugira aka kantu je sérieusement je ibintu ndabikunda cyane aciye ashiramo nkabona ati finalement moi je fais partie de sa vie ndiko ndaparticipa mu buzima bwiwe turafite ico hari ico turiko turungura kuko mu majambo make atakubwiye ibintu vyiwe bisigura abakubwiye ati wewe jana n'ivyi wawe nane njane n'ivyi wanje tuzohurira hagati ivyo navyo habeze kandi ico kintu uvuze cyo kukubwira ibintu vyiwe mu bisanzwe Imana mukorema umugore w'umugabo yamuremeye umufasha nimba ari umufasha
ibintu byose ari inyuma yabyo. Hari ijambo bakunda kuvuga ngo abakobwa bubu ngo ntawo bizera canke abagore bubu ntawo bizera, ugasanga mugabo no kuri kote y'abakobwa nabo bavuga ngo abagabo bubu ngo ntawo bizera. Je ntakuvuga cyo kuvangana na cyo kutizera cyo gufuha plutôt. Basigaye umva kenshi usigaye umva umuntu abantu bose bavuga ngo umva kumva ku makote yose ukavuga ati none eske ninda sigara umuntu mwiza ngaha kwisi. Ariko nimba uzi neza ko uri umuntu mwiza urafise undi muntu mwiza kurindiriye nakiratura mugenzi wawe. Nimba uri umuntu mwiza ahubwo bandanya uba umuntu mwiza gose kandi uzomuronka kandi ntuzoje gufatana n'umuntu ubona neza ko atari mwiza muzomuhindura oya ariko umenye neza yuko uzomuronka. Ico naco cyo ngo aragufuhira. Hari ijambo rivuga ngo urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Nimba ubizi uko hariho umuntu ashaka gufuhira kubera nawe arabikora, arakuvanga atabona abantu bose ko akuvanga. Uzore hari abantu ari mu makosa cyane akora amakosa menshi agomba abona umenga abantu bose bakora amakosa. Ariko nimba ufise urukundo muri wewe, nimba atamakosa ujyamo atamanyanga urimwo, umutima ntukwagiriza kandi nahagenda uvuga ati uko biri kose ameze neza. Umuntu afuha cyane ico nzi neza nuko nawe abaja akora amakosa menshi ndabizi cyane kuko uri umuntu mwiza atakintu uyagiza muri atakintu ukora ntiwigira wimvira ko umuntu uja gusa ra ibintu umuntu abona kavuga ati ko kubera atapfa bafise yuko ntubona nta muvanze canke atafitiye preuve afise raison yo gufuha mugabo ni gake cyane bene abantu benshi bafuhira ubusa. Nimba urukundo rwihangana, nimba urukundo rutiyumvira ikibi ku bandi bantu, ni kubera iki wiyumvira ko mukundanye yo gukora ikibi? Kubera iki abagenzi ntabaheba, arabagumana, arafise abo biganye, arafise abo basengera hamwe, arafise abo bakorana, aho bose ntibacagenda kwamba bafatanye. Ntazo wiwawe wenyene urumva ahantu hose azogenda aronka abantu urumva. Si ukuvuga ko aca wiwawe wenyene agenda uko ushaka agirene. Mwizere umenye ko wazanye umuntu vraiment akuze, umuntu azi iciza, azi gutandukanya iciza n'ikibi. Murakoze cyane kuri iyo ntera. Okay, none muri make twaganiriye kandi vraiment mwakoze kwita ubutumire. Mwakoze bati none nakantu kahe kanyuma wotekerera abakuzi ba Positive. Impanuro canke iki wumva ufise ku mutima wo partage n'abatari n'abiko baradukurikirana. Murakoze ku bakunzi ba Positive nk'abakobwa ikiganiro cyo kuganira hagati y'abakobwa nk'abakobwa bagenzanje ico no bahanura cyo nuko twese ndabizi ko mwese mufise igicapo cyo mwifuza ko muzokubakana. Nashaka ndabasabe ntimwihutire cyane kubera amaproposal muri ko murabona, ntimwihutire kubera abo muvukana bagiye kandi bagusumvya imyaka cyangwa basumvya imyaka cyangwa abo mwigana wabonye vyagenze uko umenye neza ko umunsi wawe uhari. Murindire mwihangane kandi mubandanye mu abantu beza cyane kugira ngo muzoronkera abantu beza cyane. Ntimugume mushaka ngo dushaka umuntu mwiza ameze kunuku namwe muteko muragerageza kuba abantu beza. Umenye neza ko niba umuntu mwiza nawe uzoronka umuntu mwiza kandi murindire mwihanganye. Igihe nicagera bizogenda neza mu baronke. Ego Claire nkeje noshikiriza abakobwa bako muratwumviriza n'abahungu biraberekeye. Mushire imitima hamwe apana kurabira akararo kanaka. Uyu nimba akunda iki singombwa nawe kuwe kuko oyi kandi tumenye yuko amaproje yacu twakwiriye kuyahagarika ngo ni kubera kanaka yaje mu buzima bw'iwacu. Proje yawe yibandanye uyikora uko nyene umutima uri munda. Uwo muntu niyaza kukuza iryo hangiro ry'iwawe nukuri sindakuremesheje ko umuntu vraiment mugumana. Mumbabarire sinzigere mu vyumba. Nukuraba si ukuvuga ngo woshuhebe ishure, si ukuvuga ngo woshuhebe iki n'iki, ahubwo uwo muntu niyaza akagushigikira ukabona ko iciyumviro cawe kigushigikiyeko, ukabona gufitiye confiance, arakubwiye ivyiwe nkuko twaba turabivuga twabivuze ngaha anye. Uwo muntu vraiment hari ibimenyetso uzomubona ko kandi nawe uzovuga ati uyu muntu ashigikiye, uyu muntu nta bidatumye ngo ibintu donc ihangiro ryanje ryo gukora iki kintu kanaka c'iterambere ndagihagaritse ndakibandanije uwo muntu ni wowe wawe. Shira imitima hamwe
si mpaka naka nkuko Bertie yabivuze ngo naka ngo aragize mariage nanje ngo cenda yigira hari n'ibindi bintu biharaje ngo ngo ariko agenda ngo abana ngo ba 20 ngo ba 20 ngo nawe ko aragenda eske none twiruke kwiruka sibyo bazi gusigana ukavuze neza cyane kwiruka sibyo bazi gusigana ushobora kwiruka ukiruka ukibaza ko uzoba uwa mbere ukaca usanga urasubiye inyuma wa wundi yaje mu nyuma ziwawe ni wagumye atera imbere rero turabe mbega wowe wiruka gute ndupfe kwiruka kuko hajyanye ngo uza kugusiga ngo arakurindira niko akagani ko mu kirundi kavuga dutekanye imitima abacu barahari Imana yarabaremye barahari ibintu byose by'iwacu birahari hajya udashize umutima mu nda nta kintu na kimwe ushobora gushikako ico nabatekerera murakoze cyane kandi kutwitaho murakoze iki cyari cya kiganiro cyanyu Ladies Talk aho abigeme batandukanye tuyaga kuri sujet mufite ikibazo cyangwa ico mukongera ko murashobora kubisiga mu commentaire naho ubutaha